hanyuma reka duhe ijambo honorable Rwasagaton. murakoze ko ijambo nyakubahwa murongo n'amashinga amateka. Nagomba kugira icyo mvuze par rapport y'iyo projet pétrolier yo mu Buganda, kuko nkuko muri ko murabivuga nkuko na honorable Koma bivuze, igitoro c'est un produit sensible, kandi ugiye kuraba nimba ivyo bavuga ari byo, la transition énergétique tuva muri énergie fossile tuja muri énergie bleue ou verte, je ne sais pas, isigaje imyaka mike. Ngaho iwacu turafise natwe bw'ipeteroli selon uko bivugwa, urabye les prospections za société Amoco dans les années 80 muri Plaine de la Rusizi, et plus récemment ibyabaye sur le lac Tanganyika. Umuntu arakibaza none iyo petroli iri ngaho iwacu, iyo petroli twumva ivugwa muri Kenya, iyo petroli ivugwa muri Tanzania, iyo petroli ivugwa no mu Buganda, est-ce que dans le cadre de la communauté est-africaine par exemple, n'y a-t-il pas lieu yuko amareta ageze ibihugu byacu yo kumvikana nkuko habaye ipartenariat nk'iyo, puisque les grandes raffineries ziba zisaba beaucoup plus de quantité que peut-être ce que est le potentiel installé par exemple muri Uganda, noneho hakaba exploitation généralisée ya pétrole de la sous-région avec une grande raffinerie, noneho tugaprofita doublement en termes d'opportunités d'emploi pour nos jeunes gens, en termes aussi de produits dérivés nkuko babivuze, le goudron n'iki, tukameliora nos infrastructures et ainsi de suite. Nico nagomba kubaza honorable yagiye muri iyo nama, s'il n'y aurait pas moyen justement d'agrandir l'angle bakaraba icyoba beaucoup plus bénéfique ku karere kose, kuko n'ubundi habaye exploité iyo muri Uganda gusa. None si on arrive à dire stop à l'énergie fossile, twebwe izo reserve zibaza zitumariye iki, alors que hasigaye n'iminsi mikeyi, on est en 2025, donc encore 25 ans. Pourquoi est-ce qu'on n'envisagerait pas d'exploiter iyo ntuzenye ressources kugira ngo turabe yuko yodufasha natwe mu iterambere? Murakoze. Ego honorable comme nimba fise ni proposition de réponse jamoni ryiwe. Murakoze nyeniteka, shima cyumviro cha honorable Rwasa. Ibi bijanye na petrole, murazi ibihugu byose bitanguye kwimba ro petrole yuko bironka une résistance très farouche même, kugira ngo des projets pareils ntizishobore kuba. Ni na Uganda ngira ngo sinzi abakurikiranye ku ma réseaux sociaux, moi j'ai vu aho une ONG yatanguye kwerekana yuko le transport de ce produit yuko ma pipeline yari karubakwa kandi sana yaheze, sauf du moins au niveau aval ya raffinerie. Bakavuga rero yuko ngo hariho ngo l'environnement ngo iri menacé, ngo avec le transport ya pétrole byinshi cyane, basaba yuko so projet ahubwo boyihagarika. Moi j'ai suivi dernièrement ces ONG ziko zirakiriya muri kano karere kugira ngo iyi projet ngo ntibandanye. Aha rero au niveau de l'Uganda n'abashinga amateka bariko basaba ati mbega d'abord kubera yuko iyi ari projet très sensible, ibihugu vya FPCRGL ko bitoja hamwe kugira ngo banze bisutene le projet, babone yuko so projet soutenu par d'autres pays, non pas seulement l'Uganda, kugira ngo banze reyisise ava yuko bashobora rero kuraba n'izindi projet ziri mu karere kugira ngo bashobore kugwana
kugwana avec le monde extérieur niko novuga de la région kugira ngo badefande l'exploitation de les produits. Aha rero nibaza ko bishobora gufasha bikinjira muri iyi cadre ya honorable Rwatsi ariko aravuga kugira ngo iyi projet d'abord il faut qu'on fasse tout ibanze yisisa imaze kure yisisa niho umuntu ashaka kubona rero yuko n'izindi mu karere kumbure zoshobora kuzogera iyi site sino kugira exploitation isolée dans un pays ironka beaucoup de flèches kandi kugira ngo ishobore gufeza face à cela c'est pas toujours facile niyo komba rero n'ubu mbona iri kiraba sur ce projet sino c'est un projet nziza ariko naho bagerageje kugira so montage bateranya abana bariya les résistances restent rero il revient à la politique ougandaise yukuraba ko bigiza kugenda kugira ngo la diplomatie aussi ishobore kwa accompagner ce projet. murakoze ma exploration mutanze na explication yumvikana mugasi yose ikiri cyo nuko kwimba ibintu by'ama petrole abazungu ntabyo bakunda ko twebwe byo duteza imbere abirabure nk'abanyafrika. Ngira mwarakurikiye induru imaze imisi muri Nigeria aho uriya mugwiza tunga bamuteye ingorane mu bintu bijanye no kwimba petrole, ingorane zikomeye yarahatswe no kubivamwo, yarahatswe pe Dangote yarahatswe kubivamwo kandi ategwa ingorane n'abazungu. Yari yavuze ati reka tujya yuko dushoboye duterera igihugu nacyo gitera imbere Nigeria, ati karibira barayifise. Niho nagiye kumva ko na wenyene yakora ibintu vya brut, ibintu bijanye no kuyiyungurura. Hariho ibintu ngo yarakeneye, noneho bimwe ateza kubisaba mu bazungu, abazungu baramuhakanira. Igihugu ca leta irahaguruka kugira ngo imufashe, kuba atangiye kwibaza, yari yatangiye kubaza ko ari leta ishobora kuba iri kuramubloka, aza gusanga atariyo, ahubwo nyuma azavuga ati leta mfasha, abazungu baratunigura. Aha rero ntimwibaza ko ari ibintu byoroshe. Harya nubwo abafaransa, abashinwa na Uganda niyo mpamvu nabaje ntimbega iyo kontra ishobora kuzoba imeze gute? Urugendo ruracyari rurerure, urugendo ruracyari rurerure. Ariko reka tubyizere, ibintu byose muri ino si nugusuguma ushiramo ingufu nyinshi. Iyo rero muvuze ku Burundi hoho hariho ibindi bibazo bizamwo. Mwavuze nk'ibihugu limitrofe, iyi histoire mwigeze kuyumva ku Burundi, namwebwe mwigeze kuba ministre wa energie murabizi. Histoire yuko bavuga bati mu Burundi ndiwo ushobora kwimba karubira kuko wavutwari ya Kongo, kumbure ntiwobura n'ikindi gihugu nacyo kijyo kivuga kiti ndaje yewe muriko muhava munsahura. Nukuvuga ko byose amasezerano yuko nko ku Burundi ushaka kugira ngo bwimbe ngo kugira amasezerano akomeye n'ibihugu bishobora kuba bikorwa ko n'ibyo birombwe vya petroli, niko umuntu yovyita. Nayo masezerano yo kugira ngo azokunde nogenda hataguye umuntu. Ico ni kimwe. Ikindi cya kabiri ni iyo ivyo bintu vy'amapetroli, uretse n'amapetroli ivyo bintu bivuga ngo n'ubutare, iyo bitanguye na cyane
ari ahantu hanini kandi bazi ko ubutunzi burimo ari bwinshi. Mutarondeye abasirikare bo kuhacunga, baca bazana umwe wese azana abasirikare, kuko ni nk'abantu bagiye ku meza bakazana amafurushete y'ibipawa, amapiki, abandi bakazana amatrida, nawe ukazana akayiko gatoyi ntacukura, cyangwa akayiko gatoyi ntacukuramwo. Basohoye amatrida, nawe uzana trida. Basohoye ibiyiko, nawe ukaza kuyakiya kuzana igipawa, nakazi kawe. Ibyo byose rero ni ibintu bizamwo, ari navyo bikazuhindukira muri ya makontra, ya kontra. Wewe uzotwara iki, nawe uzotwara, kuko ni inyungu. Nawe uzotwara iki, nawe uzotwara iki. Ibi rero reka tuze turindire umunsi kumbura uzotubwira agakuru kuri ivyo, natwe tuzokurikira. Ni ikibazo rero kitoroshe. Ikindi cya gatatu kuri Tanganyika, uturu ya Tanganyika, nuko aya mazi kurusha n'ibindi biyaga byose, Tanganyika ni kiyaga ca mbere novuga gifise amazi potable mu bindi biyaga dufise kuingira ngo kumbure na lac Baïkal, iriya le premier lac le plus profond du monde, lac Baïkal, kumbure na irimwo amazi anyobwa, mugabo ntavyo nzi. Icyo nzi gusa nuko Tanganyika nifise un lac d'eau douce, amazi anyobwa batiriwe bashiramo ibindi bintu. Tanganyika n'ukuri yarahezagiwe, cyangwa Imana yahezagije Burundi. Aha rero ayo mazi atunze Burundi, kumbura atunze n'ibindi bihugu, kuvuga ko uza kuyimba ukaza gusukamwo bya bivuta bimwe biduga biza bidugana na karibira, nukubanza kwiyumvira mbega ya masamagi yacu nayo yo mwoca muyagira gute? Aho biragoye. Mbega wowe nk'Uburundi wemeye yuko uza kuhimba karubira, ufise ububasha bwoko ki kugira ngo ushobore gusurveya ibiriko biravamwo ntibagucemwo? Byose biragoye. Mbega dufise abahinga bangana gute mu gihe abandi bicaye ku meza bariko bariga bagabangana kontra? Dufise abahinga bangahe? Ibyo byose no kubiraba. Mugabo nkavuga nti nta kiriko kirapfa, ego twari dukeneye ko byimbwa, mugabo tubona byo dukwegera ingorane kurusha avantage twokuramo, reka tuzobanza dukora ibindi, kuko birahari. Mugabo n'ivyo nabyo bigiye mu byo bari byiza. Rero murumva ko environnement ikomeye, environnement irakomeye. Mbega ho nimubona ko iyi Tanganyika nayo ntisanzwe? Mbega nk'ubu hoho tugiye kubaka iyi RN3, karya hoho mwibaza ko vyoroshe? Ntibyoroshe. Reka navyone tubitega amaso, ariko RN3 ntibyoroshe, kuko iyo tuvuye ibintu muri Tanganyika nayo tuzi twebwe Abarundi, ntituzi kirimwo. Kandi baza ko nuko namwebwe mwabaye umushikiranganje aho utare n'ivu nibirimwo, sinzi ko namwe muzi Tanganyika ibirimo, sinzi ko muza higera. Twese turacaye tugenda tureremba, ariko nta uzi neza Tanganyika yishika. None ko twabonye ko ni imodoka igwamwo, ntibatubwira ati twayisanze aha, ari cyangwa twayibonye. None mwumva nibyoroshe. Ariko rero murakoze cyane, murakoze. Ibyo byari byiyumviro n'abandi bafise n'ibindi.
guhanahana gusa. Murakoze rero kuri raporo mudushikirije, twumvise ko ivyumviro ari vyiza, ariko nagira mbaze imbere yuko duheza, mbega muri iyo nama mwarimwo hoba haragarutse cya kibazo ca Central Africa ntikigeze kinavugwa? Honorable. Murakoze nyariteka. Ikibazo cya Central Africa uriko uraraba kirafise n'amaspekulation niko novuga, kubera yuko hariho abatifuza ko Central Africa yoronka kugira ngo bon abandi ngira ngo niko batumva neza ibyo turavuga. Mu bisanzwe hariho secretary general twara iyi forum, akaba ari umuganda. Ubu rero hari hakenewe yuko bamusubiriza, kandi igihugu cari prêt cyo kumusubirira ni igihugu cya Central Africa. Rero muri Central Africa bakaba bafise ibibazo bya mariyere byo kuriha muri contribution. Ibyo rero bigatuma udashobora kuboheranye nko kuri aho yuko Central Africa iraheranye cyane, hanyuma ngo ushobore kuronka secretary general witoze igihugu mu bihugu bigize forum de parlement. Rero uri kuraraba urabona yuko la Central Afrique idakunda, ntibizokunda. Secretary general nawe akabona kora ashaka yuko effectivement bidakunda, ngo marondera ngene bamwongera ikiringo. Twebwe rero à notre niveau le point en tant que tel ça n'a pas fait objet de débat sur ça, parce que bari bakibikiye le comité exécutif. Nibaza yuko honorable Claude yaciye ajamwo, kandi mu mapoint à l'ordre du jour carimwo honorable Claude rero wagiye muri comité exécutif idebata ico kibazo, niwe afise beaucoup d'informations que moi. Murakoze nyene iteka. Honorable Claude. Murakoze nyene iteka ku mijambo. Nivyo nkuko honorable Koma abishikirije, harabaye evolution nshasha muri bukamuri assemblée plénière ya Livingstone. Umusecrétaire général yari yahawe ikiringo cyo gushika fin octobre, donc 6 mois. Muri bukako byashitswe ko bigoranye. Central Afrique nayo yari yasabwe yuko muri iyo periode de 6 mois itereza kuba yarishe amariyere yari ifise ko yari condition kugira umuntu ava muri Central Afrique acafata ayo mabanga ya secrétaire général. Harinze rero hagera mu kwicumi Central Afrique igumi prometa yuko ripre kwa pira les arriérés, ariko ntivyashobotse. Niho hacaba rero de spéculation. Le secrétaire général Lugande atanga guspekira yuko bomwongera ikindi kiringo do 6 mois kugira ngo bahe ngo Central Afrique undi mwanya wo kubandanya irondera ayo maragiri yarihe. Ariko le bureau du forum yaciye ikorana via la vidéoconférence, ni kuvuga président wa Assemblée nationale yo muri Soudan du Sud, président wa Assemblée nationale wo muri Zambia na président wa Assemblée nationale wo muri Angola. Wewe yagomba kuba influence kugira mwongera kiringo, baramurahira bamubwira yuko atakindi kiringo bamuha, kandi twese twabonye yuko bahagaze neza. Ariko baca bafata ingingo yuko baba hashize umu intérimaire, baca bafata umuchargé de programme yaje ajejwe commission paix sécurité na démocratie bonne gouvernance, abariwe bashiraho kugira agire yasire l'interima ya mezi 6 yarasigaye kugira bashike kuri assemblée plénière. Ariko baca baranongera baranadesida yuko bagiye kuransa apera candidature. Mwiyo nama baraduhaye na feuille de route, baranadesize ibihugu bigiye gufurunisa bigiye guzotanga umukandida. Baravuga yuko bagiye kwandikira la République du Kenya, la République du Burundi na République ya Tanzania, ko bagiye kubasaba ko mu kwezi kwa mbere bagiye kwandikira abakuru n'amashinga amateka kugira bashobore kurungika amazina atatu. Ayo mazina akarungikwa muri secretariat Kinshasa. Ayo mazina rero amaze gushikayo
avec bavuga ko avec recommandation musanzwe ngene bigenda bararunka amazina atatu mbwa avec recommandation ati wo twifuza n'uyu mwabo batamazina atatu babarungitse uko niko la cour interparlementaire ivuga cyangwa règlement d'ordre intérieur ivuga mu ya forum de parlement de la CGL bashavuga rero yuko inama y'aba president b'amachambre izoba imbere ya assemblée plénière au mois d'avril izobera muri Angola aba president b'amachambre bazoca badesida sur le candidat bazodesida uzoca arongora forum de parlement de la CGL le secrétaire général donc aremezwa n'inama z'abakuru b'amanama nshingamateka n'ahinguza amateka bukeye haca assemblée plénière gacaba mu président pour approbation donc no kuvuga ko ubu bari muri période d'intérim izoshika muri avril la prochaine conférence de président de chambre niyo izodesida ku mukandida azoca ahabwa amabanga yo kurongora secrétariat général iri basé à Kinshasa niyo feuille de route rero ihari naho hacavyuka ibibazo yuko basanze yaragize mu mariverisation nibaza muri commission finance baragikoreye ko ubu rero hari kibazo bavuga bati yihaye na indemnité de fait de mandat arengeye yotereza gutora bidaciye no mategeko ubu rero hari des allégations comme quoi yaragize n'ama mariverisation niho rero comité exécutif avuga yuko bogira audit indépendant igenda ko audita ntiyo audite gusa si kw'ivyo bijanye na indemnité de fait de mandat bacha audita sur la période de 6 ans et demi yaratwaye forum kuko ari karagirizwa ibintu vyinshi ngo amatike y'indege amwamwe yafashe bidaciye mu mategeko ingene yarokrise agence igura amatike y'indege agacatori yo mu Buganda atahiganwa ryabaye hari vyinshi rero biko biravugwa bikeneye yuko haboneka umuco kuri izo dossier rero hariho une mission qui se rendra à Kinshasa je crois au mois de janvier ubunyene igomba kubandanya iyo dossier ijanye na gestion administrative et financière du forum kuko babona yuko hari bitagenze neza murakoze nyinteka ne ko ari twebwe abarundi twagiye dutanga turi à la page dutanga régulièrement urumva rero no kubikurikirana kugira ngo tumenye neza uburyo twagiye gutangene bwakoreshejwe hanyuma muradutena informe ndaba muze muduhe rapport yuko kuri ibyo mugiye kutubwira muduha rapport écrit kugira ngo tumenye neza ingene ibintu byifashe hanyuma tuze tubone n'ingene tubikurikira murakoze nta bindi byinshi twovuga ubwo ayo maudit yose nimba zemezwa kwakurikiranwa ibyo byose murabikora muzoheze mugene mutwe informa attend nivyo rero murakoze reka icyo nabonye gusa nuko muri ibyo bintu by'amashira hamwe abantu barakunda gushembera ikintu cyo kugabangana bamwe bafatiye bandi bafata abandi ukabona bagasanga bipanze bafatiye ntiya esprit kugira ngo abantu bashire hamwe ya esprit kugira ngo abantu bakurira mukayibura ukabona gusa nuko bamwe bose bashaka kugira ibyo bakuramo ibyo batwara ibyo bahani iki ibintu nabyo ntabwo ari byiza esprit ntabwo ari nziza urumva nk'uyavuga ati mu nyongere yindi amezi 6 naho ne yovuza ati nyongere yandi mezi 6 n'ikindi yati nyongere yandi mezi ibintu nka bene ivyo bon rero murakoze ibikorwa by'uno munsi birangire hano mubanye mugire umwaka mwiza Imana ibahezagira